amahoro cyane mwe mukamara dukurikirana mukamara murabona mwigeme mwiza cyane nawe ni Keza Darcy akaba nkabandi kumwe na mugenzi wanje Silva Nyongeko aka Silva turi hano kugira tubayagire gatonya makuru ari karavuga cyane gose aho rero ni muri leta zimwe za Amerika murabizi yuko aherutse kwimika umukuru w'igihugu Donald Trump rero novuga kugenekerezo rya 2020 uno mwaka niho rero novuga neza hariya i Washington DC yashikirije amajambo akomeye aho benshi banatangajijwe ariko mbere ko tunabija koreka amazina akire mugenzi wanje yizeye kumeze neza si ya meze neza nashima natuzokwimika rya mubiki mabanga yo muri DCN sadepana aho nari yimitse kuko ngaho ifaka natwe tukwimika ofete hari ibintu batimika ibintu honyene nomina kuko abarevyi wawe barufise kubushobozi mugamba banga igihugu nikigira umuntu nanyene nica abantu ya numva mwigeme mwiza none ntagashize abaza hamwe no kwibariza mbifuye ko tubandana nike gimbo kunda cyane kuta ku mubiri wawe amenyo n'umuntu wa Jean Kaka Cameraman zuma umunwa n'amenyo vya Dorsi bizume oya arabizi niyo ashaka kuzuminga uzoza ngakoresha amaso yes ariko avuga Donald Trump nivyo asubiye ku butegetsi kuko sijyambere agiye muri White House 2017 gushika 2021 yari umukuru w'igihugu atwara zimwe za Amerika hama aritoza aratsindwa na Joe Biden aratsinda aratwara ubu rero yagarutse nawe yabatsinze no munsi rero ni wari ubu tuvugana ni wari umukuru w'igihugu arasinzwe za Amerika so rero ni vyinshi vyavuzwe kwirahira gihe nko avuga amajambo menshi yavuze hari na vyinshi kandi yashitse ahindura ako serious ajaje oya nubundi Trump abantu bamuzi kuva mu butoyi bwiwe niko asanzwe ameze ofete kenshi kisize kurabona je tubonye muri 2025 sore Trump twabonye muri 2019 mbo cyambere nuko asubiye ahantu hazi rero ofete ugiye mu nzu uzi sinzo kubirashikiranya umwaga nkwa wacitse hatabona uraja mu cyumba cy'iwawe Nusha uzimira ahubwo ikintu ukora utwaza ukoko gusa ntiwise mugabo uzi ahantu hatumbere kubera ko na hantu ubuzi bivye Trump nawe gusubira muri White House na hantu azi cyane kuko nta kintu kinini cyahindutse uretse gusa politike igiye guso rero nivyo yarahigenze ya 20 kuko mu muco n'umugenzo muri zimwe za Amerika bama barahiriye tariki nyene nigize ya 20 kwezi kwa mbere ni nkuko novuga nk'umunsi ngo hari mugare ye nuko nyene amatora nayo aba umunsi wa kabiri utangura ukwezi kwa 11 mu muco n'umugenzo wa Amerika za Amerika nuko nk'ubu amatora yabaye igenzo rya gatanu kwimikwa naho ni genekerezo rya 20 hama n'amashinga amateka gutangazwa igenzo rya gatandatu none nk'ubu onye dufatse ko byahuriranye ari kwa mbere nga mu Burundi siko hari lanze nk'ubu onye bibari nka weekend hariya umunsi waro kuko umuco usumba umunsi kuko hariya umunsi wari wose byo hurirana ico kintu kiraba kubera uwo muco no uhari iyo tariki ntibatiza kurenga so ikintu tugaruke mu bintu vyaranze navuga ngo irahera giwe tugaruke no muri mwerero yahinduye kwirahera giwe ikintu twovuga ubundi mu muco n'umugenzo birazwa atari yakememe no mu Burundi umukuru gwereka ararahira arakora kuri Bibiliya hari ukuntu ufata idarapo ndetse ukamanika n'ukuboko Trump rero yagiye kurahira hari na Bibiliya zibiri muri bizwi ko ari Bibiliya imwe hari Bibiliya yari hari hari n'iyindi imwe yahawe na mama wiwe agifise imyaka 9 iyo yari hari yitwa Lincoln Bible iyo Lincoln ni umupresident yigeze gutwara zimwe za Amerika mu 1980 yigeze gutwara zimwe za Amerika rero baravye intambara zagiye ziraba abanyamerika ku banyamerika bakaraba Bibiliya ubugikozwe kuko ifunitse n'urusato mugabo irimwo n'inzahabu baravuga ati rero ko uwo muco awuzanye twaraba n'ibintu yagiye arahindura ubundi bwo hari gihe umuntu abintwari n'ibintu yakoresha bakavyitwa bakacabona kumengo navyo byabigizemo uruhara kubwo butwari urumva ubundi niko twavuga ati nk'ubu
you never know ase life no musi je na wewe nta uzi imbere hari ntuzoshika azovuga ati burya rero micro wakoresha urumva micro ni intebe bicayeko niza gaciro kubera uturavye ivyo bakoze kubera bitsa kwazi nyene nazya micro rero baravye rero Lincoln nawe yigeze gutwara tumwe za Amerika Abraham bavuga ati rero Bibiliya yakoresheje reka rero tuyigira n'umuco n'umugenza abapeza benshi bazohore bakoresha iyo bariko bararahira rero Bibiliya niho yari iri na ya Bibiliya yiwe yahabwa na mama we agise imyaka 9 gera kuja imyaka 9 izo bere zose yarazifise ariko mu kurahira nta nimwe yigeze akorako Bibiliya zazifise umutambukanyi wiwe yarahiye neza kuko uravye neza abandi bakuru b'ibihugu ndetse mu bihugu bitandukanye niko bimeze darapo Bibiliya numva rero wewe vyiteye ko ntigeze arahira oya kurahira yarahiye kuko babavyemeje kuko kurahira ubundi ngo imbere y'Imana kuko niyakoze ko kwakuboko kuri Bible ariko Imana yamushizeho ariko nitwo bitebako nuko kiriko kiravuga cyane kubera ko ntigeze akora kuri Bibiliya zari zifise inde umutambukanyi wiwe kigira kabiri akiva muhira yabanje guca gusenga baraciye mu rusengero bavuye gusenga baciye bagenda hehe muri White House bagiye rero muri Maison Blanche babanza kubonana n'abantuze n'abategetsi baba bagiye kuhava ubundi rero baca bava ngaho bagenda ahaza kurahirira rero arahirira mu mateka barahirira imbere n'amashinga amateka ariko uvyabereye indani kubera ubwo tuvuga ni nkahijebuye mu Burundi kirere bavuga ati hari imbeho avuga ati ndabagora ni muje indani rero umuco uhari hari imodoka bagiramwo umupresident mushasha bagiye mu muco muri ayo mabanga nuhavuye baca bagira mu modoka imwe amuherekeje bagiye bajanye ariko Trump wahava muri 2021 ntiyaje Joe Biden na uwo muco ni wabaye nta muntu bajanye yarafise agashava nta muntu bajanye nawo muri iyo modoka bashitse yaraye abatari bake bayibonye ku masanamu hatangwa harahira icegera ahejeje na wararahira abasubiramwe amajambo amagasubiramwo hamajije rero abafise cyo bita ijambo shikiriza discours nation bavuga ati twumukuru w'igihugu nawo twumve inshingano ziwe novuga ngo n'imigambi ariko ari yamamaza ivyagiye gukora rero bavuye ngaho baca bagenda muri White House basubiyeyo abagiye rero n'amadekero bwa mbere ashika sinya nk'abantu usanga yaragenye avuga ati ni banaka ubundi nkunda ashaka kuvuga ati J Silva ninaba CEO wa KZD wakazi nashaka kwa yagemani mabanga dorsa zoba ari mugabo niba biraba kuko nayo ivyemeza bivuze rero umaze kuhaba asinyatire za mbere nawe rero yamanje gusinya amasinyatire ya mbere y'abantu yagiye aragena aje rero kubagena cyo abana makaramu bazuza barakoresha bacava renga baje gusangira barajya baranywa kujya duha tubikora bakunze murabaye yasi natwe ndibaje gukora ibiganiro tuja kurya cyangwa no kunywa no muri aho cyazi byakenzuko naho nabace baje kunywa hama rero byagenzuko ikindi twogaruka ko ni ibintu bwa mbere yasinye hari itegeko ry'umukuru w'igihugu bita executive order iryo tegeko rero ni itegeko mukuru w'igihugu avuga ati iri rero narisinya si vya bindi ngo nshemu n'amashinga amateka ngo bice no n'amahinza amateka ngo bagige ko ngo mugige ko ngo dutware ngo muri sentare babanze bagirente asinya direct avuga ati rero ndarisinyera igihe mu ngero mu myaka ine Joe Biden yaratwaye akoresha iryo tegeko rya executive order yasinya amategeko 116 Joe Biden agisinya umva n'umusitara amasaha yasinye amajana 2 umva yafashe umwanya ukuye gusinya neza amajana 2 yarayasinywe Donald Trump yaraye asinye iki ayo majana 2 ninaje kintu abantu bake bagize kubwoba tugerageje kuraba aho za Leta zimwe za Amerika amategeko yasinye no ni makenya muguravye nta n'amasaha 28 asinya amajana 2